ngo amaraso azohogwa yandi ngo ushesha amaraso nawe yiwe azoseswa azonsinda mu bana banje mureke kwiga muratunga intoki abaciye amazose n'abarasha abantu nawe uri umwicanyi ruhebwa okay iyi ni Burundi News TV wawurinde nakumenye sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi kwigenekerezo rya gatanu myandagara umwaka wa 2023 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndabakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'ino video murabahanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mubona hari akazogera k'umutuku naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru z'ibiganiro byacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira inkuru mbi cyane irashitse iva mu ibohero rya Gitega generali Aregiyome Bunyoni vyavuga ko yashiriwe ko abantu bo kumugandagura imbere y'uko igenekerezo rya gatanu rishika kuri ubu noneho ibintu birakomeye cyane ibohero rya Gitega rirahejeje gushira itangazo hanze generali Bunyoni yoba yagandaguwe canke se yahawe ishano nkuko vyavugwa biruko mu nyuma zuko mwaka gatondo ko kwigenekerezo rya gatanu myandagara umwaka wa 2023 umuvugishwa akomeye cyane yashizwe ubuvugishwa habona bw'ibigiye kuba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ngo ubutegetsi bugiye gusamburwa uyo muvugishwa yatanguye kuronderwa nabo mwigendereza ni mu nyuma zuko ivyo yavuga vyose vyagiye birashika uvugishwa bwiwe muraza kubwumviriza bwose ido nido mu gisata c'ubutungane mu ntara ya Kayanza hari amakuru akomeye cyane ava yavuga ko Mutama yafashe umukenyezi wiwe agira kabiri ari muri yahiri n'umuhabara wiwe baca baramukubita gushika apfuye uyo Mutama yarakomeye ngaha mu gihugu ninde uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo bifatiye kukutarabana ryiza n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Everson Ndayishimiye amakuru akomeye cyane dufise nuko Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo ari wariko yicisha abantu mu ntara ya Bururi abo bantu barapfa kuzihemvo baragandagurwa nabande ivyo ngivyo nivyo uza kumviriza mwidonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kumwe mu batanguza umugambwe CNDD-FDD ukiri umuharo urwana kuri ubu ngubu ahejeje imyaka ishika kwicuma apfungiwe mu musarane ubu ngubu ngo yahejeje gushitswa mu mpimba hari muri dingidingi wo ninde navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu mu nyuma zuko haheze igihe kitari gitoya asa n'uwabuzwe irengero kuri ubu yabonetse vyanahise bishira amakuru akomeye cyane habona y'ibiriko birakorwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ko hari umugambi ukomeye cyane ofiswe n'abadede wo kugandagura gatorwa imbere yuko amatora yo mu mwaka wa 2025 ashika biruko mu nyuma zuko mu makuru akomeye cyane tuza kubashitsa ko ari uko Denise Bucumi inkuru nziza yahejeje kurakara gaca avuga vyose biriko biba mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD na cyane yagarutse ku rupfu rw'umutambukanyi wiwe umuhisi nyene cubahiro Petero nkuru nziza anatomora neza kubijanye n'uruhara rw'abategetsi mu rupfu rw'umugabo we vyaheza kumenyekana ko yahabwa ishano yavuze vyose ashitse kuwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi Generali Aregiyome Bunyoni yahitondeye cane aravuga vyose ku ruhara rwiwe ese nibiki yamuvuze ko birahindura iki wewe ico usabwa manuka munsi y'video rabanditse ijambo sabone ufyondeko racubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi kayo makuru nandi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose ido nido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'aka kanaka
Eka nsubire ndabahe kaze nshuti banywanyi bacu ndabakengurukire mwese mwaje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'ino video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi turi kwigenekerezo rya gatanu myandagara umwaka w'2023 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu inkuru mbi cyane mwibohero rya Gitega ni mu nyuma zuko byavugwa ko General Guillaume Bunyoni yashiriwe ko abantu bo kumugandagura imbere y'uko irigenekerezo rishika. Twababwiye kandi amakuru akomeye cyane ajanye n'ubuvugishwa bwahejeje gushirwa habona ku gihugu c'u Burundi. Twababwiye umuntu akomeye nawe yagandaguwe n'umutambukanyi we kandi habara ryiwe. Twababwiye amakuru akomeye cyane avugwa mu gisata c'umutekano imbere yuko tuyabashitsa ko bashitse ko amakuru avugwa irya nino mu bisata bitandukanye turayatangurira mu ntara ya Gitega aho icariho c'umushikiriza manza yasabiye ibihano bigera ku gupfungwa imyaka 5 kubikekwa guhuza ibitsina babisangiye mu rubanza rwabereye mwibohero rikuru kuri uyu wa mbere Gitega. Umugwa mukuru wa politiki cariho c'umushikiriza manza wa Republika agirije abo bapfungwa 24 guhuza ibitsina babisangiye mu bijanye n'amategeko y'isico caha kurenga imico n'akaranga vy'u Burundi aca basabira igihano co gupfungwa kuva ku myaka 2 gushika ku myaka 5. Abo bagirizwa barahakanye icaha bagirizwa basaba kwezwa. Nayo mu ntara ya Makamba ihagarikwa ry'urutavanako ry'abadandaza rirateye umutima uhagaze. Imanza zishika kuri 30 zikibiriraho zaraciriwe abadandaza mu kiringo kidashika iminsi 7 mu ntara ya Makamba n'ubumanuko bw'u Burundi. Kubw'amasoko muri parike y'iyo ntara bo bashengezwa bakurikiranwa ku caha co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kugumuka ku ngingo ya leta. Abenshi muri abo badandaza baraburana bemera icaha ni mu nyuma zuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari yabidomye ko urutoke mu nyuma zuko ava mu rugendo rwe mu bihugu vy'Uburusiya n'Ubushinwa. Aheza gushika yaravuze ko bamwe mu bategetsi eka n'intwaza ngabo zikomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi zifise akaboko muri ico kibazo. Mu minsi 3 gusa niziba zitagize ico zikoze ngo zishire ibintu mu buryo zizamarirwa mu mpimba. Kanoneho tugaruke ku makuru akomeye cyane twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu. Twababwiye amakuru akomeye cyane avugwa mu ntara ya Kayanza aho umutama yafashe umukenyezi wiwe agira kabiri ari muri yahiri n'umuhabara wiwe baca baramukubita gushika apfuye. Uwo mugabo yarasanzwe abaho bita mwibereshi mu gisagara ca Kayanza aho yabana n'umukenyezi wiwe agira kabiri mwijoro buca ari kuwa 4 myandagara umwaka wa 2023. Umukenyezi yagiye mu kazu kasurwumwe umwana mutoya yagumye arira. Umugabo avyuka aja kurondera y'umukenyezi wiwe yobari niko kumusanga mu kazu kasurwumwe ari kumwe n'uwundi mugabo bashurashura. Uwo mugabo agerageje kwivuna uwo mugore n'umuhabara wiwe baramurengeye ko baramukubita cyane baca bamurenza urugo bamuta inyuma. Ababonye uwo mutama bemeza ko yakubiswe cyane kuko aho yakubiswe haboneka. Abajejwe umutekano bakaba bafashe uyo mukenyezi bamujana mu gasho mu gisagara ca Kayanza uko ababanyi b'uwo muryango babandanya bavyemeza. Twababwiye amakuru akomeye cyane ajanye n'ubuvugishwa bwashizwe habona n'umuvugishwa akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uyo muvugishwa ivyo yavuga vyose vyarashitse gushika ubu abo mwigendereza batanguye kumurondera. Eka tubareke mwumvirize ubwo buvugishwa hama mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mumwumvirize. Abivuga inshuro 3 avuga ngo Uwiteka Imana ugiye gucisha akayunguruzo kanje mu gihugu cy'u Burundi. Asubiramo bwa kabiri ngo Uwiteka Imana ugiye gucisha akayunguruzo kanje mu gihugu cy'u Burundi. Asubiramo inshuro ya 3 aravuga ngo Uwiteka Imana ugiye gucisha akayunguruzo kanje mu gihugu cy'u Burundi. Ngiye kubona muri ako kanya mbona none uko akayunguruzo atangiye kubigenza kuko ngiye kubereka.
afashe ka kayunguruzo, murakabona ko akayunguruzo murakareba, mbona noneho atangiye kuyungurura, ayungurura nkuko mubona ari kuyungurura gutya niko yabigenzaga, akomeza kugenda ayungurura, ntabwo yayunguruye umwanya muto kuko naritegereje numva amaso arushye, nkomeza kwitegereza umwanya muremure ndeba ibyo arimo akora, agenda yungurura atagira ijambo avuga, akomeza kuyungurura, arayungurura, nitegereza ayungurura, afite kakayunguruzo mu ntoki, akomeza kugenda arayungurura, marayika w'Imana ataragira ikintu kimwe avuga. Mwibuke neza ko marayika w'Imana yari yambwiye ngo wowe itegereze gusa urebe, itegereze gusa urebe gusa, ntugire ikindi kintu uvuga. Eka dukengurukira umumenyesha makuru wacu yadutunganirije aya majwi, hama tugaruke ku makuru akomeye cyane twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu. Twababwiye amakuru ajanye nuko mwibohero rikuru rya Gitega kuri ubu ibintu ari bibi cyane, ni mu nyuma z'uko vyari vyahejeje kumenyekana ko General Bunyoni agira agandagurwe imbere yuko igenekerezo rya 5 Myandagaro rishika. Amakuru akomeye cyane ava muri iryo bohero nuko kuri ubu yahejeje guhabwa ishano. Amakuru dukura muri iryo bohero akatubwira yuko gushika ubu ngo abaganga batari bakeyi binjiye mu cumba ciwe, abaganga bari mu cumba ciwe n'abaganga karuhariwe. Kuri ubu ngo abanyororo muri iryo bohero barafise umutima uhagaze bakavuga yuko mu masaha makeyi bishobora gutangazwa ko General Bunyoni apfuye, na cane cane ko ngo vyibonekeza ko umutekano wakajijwe muri iryo bohero. N'amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, turakyagira ko amatohoza ibiza kugenda bidushikira turabibashitsa ko vyose ido nido. Bababwiye amakuru akomeye cyane ajanye no kutarabana ryiza kuri hagati y'uramutswa amabanga yo kurongora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo ngo yamaze abantu mu ntara ya Bururi, abo bantu baragandagurwa kuzihemvo. Muri ibi biganiro kandi turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane ajanye n'amagara ya General Guillaume Bunyoni mwibohero rya Ngozi, biruko mu nyuma zuko ikonti yo kuri Twitter y'umwigeme wiwe Darirene Bunyoni yahejeje gufutwa, yafuswe kuzihemvo. Mwaya makuru kandi twabwiye ko tuza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane ajanye n'umugenerali ari mu batanguza umugambwe wa CNDD-FDD, na cane cane ko yarwana umugambwe ukiri umuhari. Kuri ubu hareze imyaka ishika ku 10 apfungiwe mu tuzu twa sugumwe, ubu yahejeje gushitswa mu mpimba. Biruko mu nyuma zuko umutambukanyi wahora ari umukuru w'igihugu Denise Bucumi Nkurunziza yavuye mu gacerera akavuga ibijanye n'urupfu rw'umutambukanyi wiwe, yadondaguye abategetsi mu mazina bagira uruhara mwigandagurwa ryiwe. Yashitse kuri General Guillaume Bunyoni amosoza arakoroka. Ninda zotunganiriza Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza ni umusore w'imyaka 25 ava ku Musaga mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura, amaze imyaka ishika kuri 7 mu munyororo, kandi sentare yari yamurekuye aho yahagarikwa muri ndamukiza mu mwaka wa 2016. Petero Nkurunziza yari afise imyaka 18 gusa. Ico gihe yagirijwe ko ari mu biyamirije ikiringo ca gatatu c'amazina yiwe canke se Petero Nkurunziza wundi wahora ari umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yabanje gupfungirwa mu iperereza, mu nyuma janwa mu ibohero rikuru rya Mpimba kuwa 21 ndamukiza mu mwaka wa 2016. Muri Rusama mu mwaka wa 2016 Petero Nkurunziza yaritavye chambre de conseil muri sentare nkuru ya Bujumbura meri kuwa 31 Rusama mu mwaka nyene wa 2016. Sentare yategetse ko Petero Nkurunziza arekurwa akazosobanura yidegemvya. Parike ya Bujumbura meri yarungururije muri sentare y'iyungururizo ya Bujumbura. Kuva ico gihe kurudapere ntiyigeze iburanisha iyo dosiye ifise nimero RMP 154912 BI muri Mukakaro umwaka wa 2016. Inyuma y'imyaka 6 umushikiriza manzo wa Republika muri Mukaza Alegisi Bandya Tuyaga
yarasohoye urupapuro rurekura Petero Nkurunziza. Urwo rupapuro rwaciye rubikwa mu biro vy'ubuyobozi bw'ibohero rikuru rya Mpimba. Colonel Serge Nibigira bataziraga ikona yararahiye ararengwa ko Petero Nkurunziza adashobora gusohoka ibohero ngo kereka haje itegeko rivuye mu iperereza biyederarije sema igira ikwiza umwaka idakurikijwe mu mategeko. Iperereza n'urwego rukorera procureur ku buryo procureur yategetse abapolisi bategerezwa kubahiriza ingingo ziwe. Amategeko mu Burundi wa mengo aracuritse, procureur arategeka bagaca barindira ingingo y'umupolisi. Umushikiranganje w'ubutungane n'umukenyezi n'umuvyeyi nibaza ko ashobora kuba afise abana bangana na Petero Nkurunziza. Eka tumusabe agerageze yiyumvire gato umwana ungana n'uwafise imyaka 18 kandi asubira atekereze uwo mwana wiwe bamujanye mu Mpimba. Ubutungane bukabona ko ivyo yagirizwa bidafashe bugategeka ko yorekurwa kaburana yidegemvya, ariko agacamara imyaka ishika kuri 7 mu Mpimba. Ese yovyakira gute? Eka tumusabe agira umutima wa kivyeyi. Colonel Serge Nibigira hari abanyororo benshi mu Mpimba bahora batuyagira ubushinga ntahe bwiwe. Eka tumubaze vyagenze gute ngo aburi impuhwe za Petero Nkurunziza. Ese yoba afise umuhungu w'imyaka 18 hamwe yohagarikwa n'iperereza sentare ikamurekura? Ese yokwemera ko yomara imyaka ishika ku ndwi mu Mpimba? Ico kibazo buri wese yokibaza, eka yanagitorera inyishu. Eka makuru yacu tuyabandanirize ku makuru ateye agashavu cyane ya bamwe mu bagumya banga batanguye kuvuga ko Bunyoni yo barengana. Ni mu nyuma zuko abagirirwa nabi n'uyo yahora ari igihangange ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi batanguye kwihweza imvo zoba ziriko zituma hari abatanguye guhaguruka ngo bavuge yuko Bunyoni arengana. N'amakuru akomeye cyane adushikira. Hari umwe yaturungikiye amakuru ati Bunyoni yo barengana te, abantu bagandaguwe irya nino n'amatungo yasumwa, eka na baraje zariwe nande. Eka noneho tugaruke ku makuru akomeye cyane twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ajanye no kutarabana ryiza kuri hagati y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'uramutswa amabanga yo kurongora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Vyahejeje kumenyekana ko yo bafise uruhara rukomeye cyane mu bwicanyi buriko bubera mu ntara ya Bururi. Buramatari wa Bururi wubu n'umugenzi wa General Major Evariste Ndayishimiye. Neva akaba yipfuza ko yo muha gutwara Burunga mu minsi za nayo Reveriyano Ndikuriyo wewe ngo akashaka wundi yishiriye ko kugira yerekane ko atavyashoboye. Ubu wakaba hari akarwi karungitswe na Ndikuriyo muri iyo ntara kariko kica abantu kugira bice vyibonekeza yuko uwo mugenzi wa Neva ataca ashoboye. Ibibazo biri mu ntwazangabo n'abategetsi bakomakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD birakomeye. Amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira ruko hari uwundi mugwiza atunga akomeye cyane nawe ashobora kuja mu kaga. Uwo mugwiza atunga ngo yakorana na Bunyoni. Ubu nawe ngo ho bari ibifovya vya Bunyoni vyabitswe iwe muri kave ibitsemwe imiti ivura inka ziri ahantu kanaka. N'amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira biruko mu nyuma zuko hari umugambo ukomeye cyane w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD wo kugandagura gatorwa imbere yuko amatora y'umwaka wa 2025 ashika. No umugambo ukomeye cyane mu nyuma zuko vyibonekeza ko umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD utazasubira gutsinda amatora. Ni mu nyuma zuko kandi hari bamwe mu barongozi bakomakomeye b'uyu mugambwe wa mbere mwitavuganwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi wa CNL vyahejeje gutahurwa ko barungitswe na CNDD-FDD kugira basambura uwo mugambwe, ngo bikaba bitegekanijwe ko bagiye gutanguza indyane mw'uwo mugambwe kugira gatorwa savanwe mu mabanga y'ukurongora uwo mugambwe.
ngo kugira bice biborohera kumupfunga hama aca agandagurwa. Abo ngabo ni bande? Abamenyesha makuru bacu baracatunganya urutonde rwayo bizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Biruko mu nyuma zuko mu makuru akomeye cyane twababwiye ko tuza kubashitsa ko hari amakuru ajanye n'umwe mu ntwazangabo zikomeye cyane mu batanguje umugambwe CNDD-FDD. Bivugwa ko ahejeje igihe kitari gito yapfungiwe mu buzu bwa surwumwe. Uwo ngo ni Colonel Muporo ari mu batanguje FDD. Kuri ubu ngubu we yahejeje gushitswa muri tingitingi yo mu mpimba. Abamuzi mu ntango y'urugamba rwa FDD mu mwaka w'1994 bamuvuga nk'intwari idasanzwe, mu gihe uwo batazira Savimbi yagwanira mu Kamenge, uwo Muporo nawe yagwanira mu Kinama, nyuma yagwaniye mu bindi bice bitari bikeyi vya Bujumbura. Abamuzi bose muri ico gihe bamuvuga nk'umuntu yitanga cane kugira akingira abanyagihugu mu duce yarajejwe. Amazina yiwe y'ukuri ni Leonidas Hatungimana, ariko ntihagire abamwitiranya na Leonidas Hatungimana batazira tout autre. Yahora ari umuvugizi wa perezida Nkurunziza. Leonidas Hatungimana batazira Muporo yahavuye yinjira mu gisirikari intambara imaze guhagarara. Mu gisirikari yarazwi nk'umuntu arinda abandi kandi adatinya kuvuga ukuri. Ivyo bikaba biri mu bisigura impamvu atari mu bajenerali kandi ari we yatanguye urugamba. Mu mateka yiwe mu gisirikare azwi ku rugamba yakoreye muri Somalia senyura ikirindiro gikomeye ca Al-Shabaab. Kwa kuvuga ukuri kwiwe kwahavuye kumukwegera kubera guhanura abategetsi bahoranye ku rugamba. Yararemananyirijwe ko ariko agwanya ikiringo ca gatatu c'uwahora ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza muri Nyakanga mu mwaka w'2015. Colonel Muporo yarahagaritse ajanwa mw'iperereza aho yahohotewe bidasanzwe, aho yamara igihe kinini apfungiwe mu buzu bwa surwumwe kugira abo muri Croix Rouge baje kuraba abapfungiwe muri documentation ntibigere bamubona. Imana yarakinze ukuboko ava yatishwe, araheza ajanwa mw'ibohero rikuru rya Gitega aho yari amaze imyaka myinshi. Eka mbakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro byo kwirigenekerezo rya 5 Myandagaro umwaka w'2023. Bakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora. Ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mu ntara kazogera naho nyene mu fyondeko. Hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure. Ibiganiro byacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.